munsi ndakuzaniye umukobwa w'igitangaza, ari special, ari extraordinary, n'umutunzi yatahuye ibanga kuko atandukanye n'abandi. N'umukobwa afise uburanga akiri muto kandi murabona yuko ari mwiza, yemeye guca mu nzira abandi bantu canke abandi bigeme badashobora gucamwo, inzira batinya. Benshi mu rwaruka rwacu ntibashaka gucafura, oya. Ntibashaka kuruha, oya. Bashaka gutunga vyoroshe. Sinzi yuko mumaze kubibona. Reka ndakuramutsa amahoro y'Imana, nongera ndaguha ikaze mu kiganiro. Ukaba uri mushasha, ndagushimiye ko ukimanuka ngaho hepfo hagira subscribe, ukongera ugakora ku nzogera kugira uzokwame wumva ibiganiro byo gufasha gushika ku iterambere ryawe, aho twama tuvuga ku iterambere, aho twama tuvuga ku butunzi, aho twama tuvuga ku bantu nkuko turiko turabikora uno munsi, aho twama duha uburorero abandi kugira ngo bashobore gufatirako, kugira ngo twese dushobore gufatirako, hanyuma dushobore gushika ku iterambere, twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu, duteze imbere igihugu, twongere duteze imbere na Afrika mbere muri rusange. Let's go. Uyu mukobwa rero igituma ndamuzanye mu kiganiro, nabonye benshi bamuvuga, nanje ndagerageza kumenya uwo ari we. Yikorera utwiwe, n'umugwiza atunga mu majambo make, n'umukobwa adatinya. Aha tuvuze umukobwa adatinya, tuba tuvuze yuko ni wa wundi adatinya mbere nuko amaso y'abantu bo mujija, kuko murabizi yuko muri no misi uri umukobwa mwiza, hanyuma nk'ubu ugiye mu byo kurima, mu burimyi, ugiye muri business yo kurima. Murazi yuko business yo kurima utegeza kuja mu mirima, utegeza kuja en contact n'umukungugu, utegeza gucafura, utegeza kuja en contact n'ugondo. Benshi boca bavuga bati by'ukuri usigaye uri umucafu gutyo onye. Benshi ugasanga mbere bariko baravuga mbere ngo asigaye ngo usigaye uri umupaysan, usigaye uri umupaysan cyangwa uri umupaysan, uri umuhungu. Urumva mbere bakanakuvako kubera iki? Kubera wamaze kwicisha bugufi. Uyu mukobwa yemeye gufata ya nzira ya wenyene, inzira idacamwo abandi. Inzira ya benshi murayizi yuko ari yayindi usanga ari agakuku k'abantu ngo tugende, ntibazi iyo bagiye, ntibazi ivyo barimwo, ntibazi ivyo bari buhure navyo, kuko bataba baranavyiteguriye. Ino nzira iragoye cane, ariko murabona yuko uyu mwigeme yemeye guca bugufi, yaremeye gucafura. Nkaba tuzi nuko muri ino minsi abana b'abakobwa benshi bafise iyi myaka, ubasanga za Instagram, ubasanga za TikTok, za Facebook, za WeChat n'ayandi marezo sosio, bariko barazunza ibisusu. Murabizi ibi sinokwirirwa ndavuga amajambo menshi. Hariho n'umuntu yavuze ngo l'Afrique danse, la jeunesse africaine. Wiravye uno munsi bose bariko baratamba, wanashaka mbere sinabakobwa gusa, n'abahungu muri ino minsi dusigaye tubabona benshi bari ku marezo bariko baratamba. Ariko nagomba ndakubwire ikintu kimwe, Afrika canke igihugu cawe uvamwo aho muri Afrika, gutamba sico kizotuma umuryango wawe utera imbere, sico kizotuma umuryango wawe ubaho neza, sico kizotuma igihugu cawe gitera imbere. Ariko igihugu cawe kirakeneye inguvu zawe. Izo nguvu wewe warukiri umusore canke warukiri umwigeme, warugifise imyaka mike, warugifise inguvu zo gukora, kugira ngo ushobore gukora vya bindi bigoye abandi bantu badashobora gukora, hanyuma ushobore kwiteza imbere, uteze imbere igihugu cawe, uteze imbere na Afrika muri rusange. Nukuvuga yuko rero naho tugenda hariya ku marezo sosio, mugenda hariya ku marezo sosio mukibagira, ugasanga muriko muratamba, mwibuke yuko imiryango yanyu canke bene wanyu babarindiriye yuko mubafasha. Murashobora kuba ari mwebwe mboneza, murashobora kuba ari mwebwe bariko bararabirako, none abana banyu bazoba bariko bararaba, abazoba bariko baratamba ku munsi w'ejo.
none batoyi banyu basigaye hariya bariko bararaba bakuru babo bariko batamba ku marezo sosiyo, nabo icyo bazoca bakora nuko nabo bazogenda kunyonga ibisusu ku marezo sosiyo. Muravyumva yuko atari iragi ryiza. Ariko rero muri aba benshi naho baba bariko baratamba, iyo muyaze bafise indoto zikomeye cyane, bashaka gushika kure habaho, bambaye neza, baboneka neza, ariko benshi muri bo n'abakene bo ku rwego rwo hejuru. Murabizi sinokwirwa ndavuga amajambo menshi. Umukobwa w'umukene rero reka ndamukubwire kenshi aranka no kugenda n'amaguru, no kuvuga yuko uri umuhungu ukaba udafise imodoka, ico coco murakizi yuko mutoshobora no kuvugana. Mu minsi iri imbere nzokora ikindi kiganiro aho nzoba ndiko ndavuga ku bantu bifuza gutera imbere, ku bahungu bifuza gutera imbere, abakobwa mutoshobora kugirana nabo mariage, mutoshobora kugira nabo ubukwe kugira ngo ubamenye, kumbure ni mwahura nawe umumenye hakiri kare, hanyuma uzibukire ugende kurondera wa wundi azoba afise ivyo nzoba ndiko ndavuga mu kiganiro, hanyuma mushobore kubakana nawe, mushobore kugira urugo rwiza, mushobore no gushika kuri vya bindi mwifuza. Rero nariko ndavuga ati abakobwa b'abakene baranka kugenda n'amaguru. Aha rero banka kugenda n'amaguru kandi benshi muri bo base wabo bagenda n'amaguru. Umukobwa w'umukene aranka kwambara nabi, yambara ibizimbe vya kaka kugira ngo bamubone, aboneke ko ari umutunzi, ariko ugasanga iki kintu kirakomeye cyane, ariko ugasanga igitsina ciwe cararushe kugira ngo ashobore kuronka ayo mafaranga yambariye. Mvuze igitsina muravyumva ivyo baba bariko barakora. Benshi abo bariko baratamba, benshi baba barindiriye ubandikira inbox kugira ngo bamwibe. Reka ndakubwire, nimba ushaka gutera imbere canke ushaka gushika ku butunzi, ariko ukaba wibaza ko biciye mu gusambana canke muri ubwo gusambani bwawe yuko uzotunga, nagomba ndakubwire yuko ubutunzi si ingwara yandukira mu gusambana. Ubutunzi si ingwara yandukira ukazogenda gusambana n'umutunzi cyangwa ugiye kugira ivyo ugira n'umutunzi, ntuzokwibaze yuko ngo nawe aho tu ngo uzoca utunga. Izi ni impanuro ndiko ndatanga kandi zikomeye cyane. Nawe ntuzoca utunga, ndabikubwiye kuri uno munsi, ndabikubwiye muri kino kiganiro. Birarondegwa cyane. Mu kubirondera naho rero wicisha bugufi, ukamanuka, ukiyakana ca cubahiro wowe ufise, then ugafasha abandi. Kuko iyo ufashije abandi, murabona, reka ndaguhe akarorero gatoyi. Uyu mwigeme tubona ngaha muri kino kiganiro turiko turakora, igituma mvuga yuko ari umutunzi akomeye cyane kandi ahambaye, ari extraordinary. Urabona ni umukobwa mwiza, ni umukobwa atoshobora kubura antuka umuhungu atunze yoshobora kugenda kugira ngo ashobore kuba mariye nawe canke kugira ngo bubake, hanyuma ahora musumira, ahora muzanira icyo ashatse cyose. Ariko ivyo sivyo yashatse, kubera afise objectif mu buzima bwiwe, kubera afise imbono yakazoza kiwe, kubera afise ahantu ashaka gushika mu buzima bwiwe. Umutima wiwe ubwo ntiwobi ivyo bintu ntiwobimwemerera. Nukuvuga yuko mu mutima wiwe arasha, arabona yuko yoshobora kubironka ego, ariko avyirondereye harimo ukuboko kwiwe. Nagomba ndakubwire ikintu kimwe gikomeye cyane ngaha. Hariho umukobwa mushobora mukigana ku ishure, hanyuma mukigana kuva nko mu wa mbere gushika mu wa gatandatu, mukava mu wa gatandatu mukagenda gushika mu w'icumi na kabiri, mukagenda no kuri university mbere mukaronka amadiplome mwese. Hanyuma rero ugasanga uwo mukobwa vy'ukuri hageze yuko urondera wa wundi mwubakana, urasubiye inyuma muri babandi mwigana, urabe umuntu yoshobora kuba ameze neza muri babandi mwigana, hanyuma mugire ubukwe, hanyuma mugire mwubake. Hanyuma rero iyo usubiye inyuma imyaka mike iheze, no kuvuga yashobora kuba ari imyaka 5 mutabonana canke imyaka 10 mutabonana, ha muri kurasubira inyuma ugasanga ntararonka umugabo wubakana. Ugize uramubwira yuko ushaka kugira ubukwe nawe, akamanza kukubaza, none amuhungu wewe ufise iki? Wewe uri kurandondera ufise iki? Urafise imodoka, urafise inzu, kuri konti ufise amafaranga angahe?
mbega ufise ubutunzi bungana gute, ugasanga ibibazo ariko arakubaza ni ibibazo bimeze gutyo. Burya aha ndabikubwiye ibibazo biri direct, ariko umukobwa wewe arashobora kuza kugira ngo amanze mubane muri iyo minsi mikeyi canke mumanze mubonane muri iyo minsi mikeyi, hanyuma kugira ngo ashobore kubona vy'ukuri ivyo utunze. Ibi nivyo bibazo kubisanzwe abaje mugumane muri iyo minsi mikeyi, kumbure mube aba copain copine muri iyo minsi mikeyi kugira ngo amanze avyibonere n'amaso yiwe. Aha rero bigeze ngaha norishobora guca mbaza ati what do you bring on table, none wewe uzanye iki? Twaronse umwanya umwe, twize imyaka imwe, twaronse diplome imwe, none umwanya waronse wewe iyo myaka kumbura 5 canke iyo myaka 10 tutabonanye, wari mu biki? Wari kurakora iki? Kuri kurambaza uno munsi ngo jewe mfise inzu, ngo mfise ibi canke mfise biriya, none nawe kubwawe wewe ufise iki? Ko turi abantu bamwe dufise amaboko abiri, tubona cyo kimwe, tugenda cyo kimwe, tutamugaye. Wewe now what do you have to bring on table? Aha rero Imana wamaze kwicisha bugufi, umaze gufasha, Imana rero gufata ukuboko nawe ukaduga. Uwo mukobwa nawe rero yitwa Reina Ngomuo, ava ngaho mu gihugu ca Tanzania, ni hafi, n'umurimyi, n'umworozi, n'umugwizatunga, n'umuhanga akomeye cyane. Murabona yuko ari special, urumva atakiye muri za nzira navuga hariya hejuru, ari extraordinary kuko yamenye ibanga akicisha bugufi akamanuka. Ariko murabona yuko muri ino minsi turiko turamuvuga, murabona yuko abantu bariko baramubona, murabona yuko ahagaze wenyene kandi yihagariye, murabona yuko hariho, sinzi yuko mwabonye neza kuri aya mafoto nakoze, murabona yuko hariho ahantu yari afise inoti mu maboko. Urumva mwabonye yuko yagiye mu mwonga gutera umuceri, hanyuma rero yugiye mu mwonga gutera umuceri, murabizi yuko umuceri wawutera ahantu mu mazi. Kubisanzwe hariyo n'ibikoko bishobora kukurya, urumva bikakurya umubiri. Hariho ibikoko bimeze utuyoka duto duto bishobora kukurya. Ibyo byose akemera akabirinda, akagenda agatera umuceri, akavuga ati nta kibazo, reka binge ko bitanyica, nta kibazo, ariko ndazi yuko niyo nimbura nzoba ndonse ubutunzi, niyo nimbura nzoba ndonse abiwacu bazorya, umuryango wanje utazokwicwa n'inzara, igihugu canje kitazokwica n'inzara. Murabona yuko hirya naho ku yindi foto mwabonye yuko yari mu ruhongore rw'inka. Uburimyi n'ubworozi ni ibintu kubisanzwe, uburimyi n'ubworozi murabizi yuko ari ibintu bijana cyane gose. Murabona yuko ararima akongera akorora. Rero ikibuze cyane muri Afrika gica gikompleta ni la transformation, nukuvuga guhingura vya bindi tuba twarimi. Nico gituma ugwaruka muri no minsi no bahamagarira kugira amayizine, kugira amafactory ahingura ibintu. Amatomati abakenewe umuntu yarimye nk'itomati, ego marazimbo yazizanye, ariko hari igihe aba yimbuye amatomati menshi, ni kuvuga yuko ayo matomati abakenewe gushigwa mu maboîte de conserve, mukabishira mu maboîte de conserve kugira ngo ashobore kubikika umwanya muremure. Palm oil ajya amavuta y'ikigazi, murabizi yuko hariho abayahinguramwo akaba amakoton, akaba yandi twita amakoton ngahe iwacu mu Burundi. Murumva yuko ivyo byose turakeneye abantu bagenda bahingura, turakeneye abantu baza gushinga amahinguriro kugira ngo bashobore kugira ama transformation, hanyuma ivyimburwa ntibize birapfa. Umurimyi aba yimbuye, ivyo aba yimbuye ntibize birapfa. Murabona rero uwo mukobwa n'ukuri n'uwigitangaza. Uwo mukobwa aracari muto, mwabibonye. Rero reka dusezerane, uno munsi twariko turavuga ku muntu. Naravuze yuko hano twama tuvuga ku bintu, twama tuvuga ku bantu, twama tuvuga kuri business, twama turavuga ku mafaranga. Uno munsi twariko turavuga kuri uyu mukobwa, kandi dusatu n'abamutangako akarorero kurundi gwaruka rw'abakobwa, kugira ngo bashobore kumufatiraho, kugira ngo nabo bashobore kwicisha bugufi, hanyuma bashobore kuronka bwa butunzi bifuza kuronka.
muri kujya gutamba egome urashobora kubironkamo amafaranga kuri bamwe bamwe si abantu benshi, ariko kuri vya bindi ushoboye, kuri ya talent Imana yaguha, koresha bijya nyene navyo ibintu vyerekane ngaha ku marezo sociaux, kugira ngo n'uwo mukobwa kugira ngo dushobore kumumenya twamubonye ku marezo sociaux, hanyuma natwe turavuga tuti reka natwe tumuvugeko, reka natwe kugira ngo tumutange ko akandi karorero abandi bakobwa canke urundi rwaruka rw'abigeme rushobore kumubona. Bama bavuga ngo bwira igito canje ngo n'igito cy'uwundi cyumvire. Kubisanzwe uno munsi twatanze akarorero kuri uno muntu, kuko murabona yuko she stands out, aratanga akarorero vy'ukuri, aratanga akarorero keza kugwaruka, aratanga akarorero keza kugwaruka rw'abakobwa na cyane cyane usanga ngaho muri Afrika bavuga ngo ntibabona icyo bakora, ngo ntibabona aho bohera, ngo ntibabona uko botangura, ariko murabona we yaratanguye birakunda. Nukuvuga yuko birakunda, nukuvuga nawe ari ubukene birakunda, byumvikana yuko nawe woshobora gutangura kuko bigizene, kuko bikunda. Kumbure urashobora kuba utinya gutangura uri umwe canke uri wenyene, urashobora kurondera abandi 2 3 4 muhuje iciyumviro mugashira hamwe hanyuma mugatangura. So God bless you, let me see you in next video, see you next time.